Yes, na aba. Odi. Karibu. Sawa. Meze neza. Kusanze mu gikoni yambu cyane. Uraho? Gitondo ciza. Nizera ko gica utakimaze. Nakimaze none ko mwe muje mutetse nakimaze. Cyahetse. Oya, mwari muzi konza. Ya saa sita. Hajenza kuchanga busha saa sita. Navyo yambwiye. Tubane neza ni gute papa? Karibu. Meze neza. Ego. Bashusa na papa kabisa sha. Mu ndwi imwe zibiri. Ni atari wanzu rindire nshire kagashapo k'inyankuje. Nawe wacibuza. Mu director uzose bakunzi ba. Ndabibona. Nize ko faruta mubonye. Niwanyakiriye hanze. Yagiye muri kamera. Fast niwe twatangiye kubona rweza. Wewe gutangiye kuza kwakira abashitsi. Aha, tubwire. Urugo ibaze vrema. Urugo rw'abageni vrema. Manukuri kw'Imana. Guys, urugo rwanje ni rwasambuka African TV. Oya. Yari kubabikira n'icayi basi. African TV nguyu ni farawa. Tubane neza. Nk'abantu mwe ni mumbwiza ukuri. Bigenda gute canke bisaba igihe kingana gute kugira ngo umugore utangure kumwereka ko tangure kuyikarisha nk'umuntu w'umugabo mu rugo. Imitaho ashavuye. Kumanura afana bamaye yasha. No shavura umugore. Barayotera yomoka. Yoshavura kandi umugore atamushavuza. Nari umugenzi cyane wa mama wiwe yari umugenzi. Mama wiwe asharambwira ati rero ndafise umwana yitonda bitewe n'ukuntu wowe witonda mva Charamu. Munego hipasi. Cyane no gwagushitsemo. Gushitsurwarage batoye ni duke none hari abashitsi. Ariko kwa none ibi ntibibakwira nje nabiyaragenge. Ntabyo yarabere ujyo. Aha muhungu rugo ni hatari ufise amabanga menshi. Akantu umufana kandi kahantu muri commentaire ntabiharagagira gute ntabiharagajya. Nishatse kuvuga ko atari ni decision zidafata abantu bose kubera yuko. Donc bwa mbere ziba ari responsabilité ubugiyemo ubu ndavyuka nkuzana amahera ndashobora kuza can you imagine ndashobora kuza nkambwa ati shashe uno musi nateye swata uno musi ni swata kabisa nta cyabonetse nta na kimwe acuja kujya mu gitondo bavye kugira ugende ngo none kutasigiye amahera she ejo nakubwiye ko nateye swata none ayo mafaranga nayakuye mu ndoto vyarakore gufata inyungu yo gukundana tubane neza umubona gute d'abord mu ntango uvugisha ukuri muhandika asha ntwanje jewe nakundana na Mr. Tubaneza nazi yuko akini ibintu Jana ndamuzi nk'umupasiteri karabaye mwagize mariage kubera harimo imbanyi cyangwa umwana cavuza kuvuka mu nyavanye none ijya pasitori rero ango nakubaze ijya kanzu nayo nambaye kuri mariage niyo umuntu yo kwambara sinda ijya kanzu none iyo ndayo civuka ubunyene kandi gusa umwana we dusanzwe tumufise afise rero jewe bako nari mfise ice gicapo cyuko umuntu mubana ari isura uzoga umuvyuko ubona buri muzi cyayo sura igomba kuba ari isura kabisa wiyumviriye ko nari braza yuma kuba ari umuntu byukuri uvyuko uvuga ati ndashobora kumwihanganira no mu gihe yagutsitaje umuravye gusisha vurika carihera rero kuri fara wanje je ntivyangoye cyane uretse akunda amahera cyane ako gusa mugabo narakihanganye ko ndayamwimye ntashavura wa mukobwa akunda amahera wa mukobwa akunda ivyiza wa mukobwa asa neza yarakwiriye kuba yibere Maldives n'ahandi hose kugira shwa y'umuhungu nkatubane neza wo mu ikoti rimwe mu koro rwa farako nawe none faraje wankundiye ikibasa ako niko nagukunze kubera umunda banda gukunda umva nta wundi mutahe mfise uretse urukundo Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muroso mwiriwe cyangwa muramutse bivanye na mwere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wose uri mu Burundi mu Rwanda mitaza muri Kenya muri Kongo iburaya singo vya bari ndavuga Martin ndetse na Arabi Saoudite mege mwese ndabaha ikaze uyu umunsi udasanzwe ndabafinze turi kwande nje kuraba umwe mu bantu bakunzwe cyane gose kuri TikTok kuri Facebook ku mbuga ngurukanabumenyi ngahanya mu Burundi yitwa Mr. Tubane neza aheruka gushinga ugwiwe hamwe na Fara wiwe namugiye ko nza kuza gabo wait yes na aba odi karibu sawa
meze neza nawe usanze mu gikoni yambu cyane yambu uraho gitondo ciza nizera ko gicaye utakimaze nakimazi none ko mwe muje mutetse nakimazi cyahetse oya ntimwari muzi konza bya saa sita aha jenza gucanga gusha neza sasi navyo yambwiye ndetse nari nzi yuko muzi muri make mu rugo iwanyu mushitsaza ntimunabwira n'abantu kugira ngo dutegure ivyo dufungura Mr. ko iryo niko sargiyo kama wawe ni sawa none yego uraho ndaho takubona surprise urugo rwa uyitubane yarabizi ahubwo igituma gwatakumenyesheje mwashase ntimuduheko ndamuca amanda ikibazo murabizi hari ibintu bigoye gusha ariko ni Oya, bya John John ni bya ni John ni igiteba. bya John murashusha mu gihe bihage bya John urugo rwagushitse ndabibona imitagato ni yose ari hehe none ari munsi numufasha numushinga nawe umushinga nawe uzamakasi oya hamufasha n'umugore umufasha C'est vrai? n'umugore umushinga nawe n'umugabo karibu none ndabaye ikaze murakoze cyane dufite amajambo menshi nico gituma yego none ucuba bizari kurakora oya no biheba gutaba muce mufungurira ntago manumva cyane cyamvuga ati bwabundi kwera abantu muragoye ngo ubuzima ni njyankuge kanze kura ubuzima bw'injyankuge rero gahanya mu rugiwa ari hehe no yarari ngahanya biraboneka ariko kwerekana ko sheka mbe ndatora nibaze kunyirukana mbe ndatora nibaze kumbwira ngo ntaco nakoze mama sako nanzo banindubukije naho mu kazi kabandi naho nye ako umwana mwiza biba bikenewe sometimes kandi cari ngahanya kugira ngo sinze kubapangira kanza ha Mr. Tubane neza ni gute papa meze neza bashusa na papa kabisa sha mu ndwi imwe zibiri ni atari wanzu rindire nshire kagashapo k'injyankuge nawe waciuza director bose bakunzi ba ndagukije abakunzi ba Tubane neza abakunzi ba African TV n'ukuri mwakoze kutugendera hano rero murabona yuko ibintu ni sawa mwashyize ko basi mugabo rero urakoresha umwanya narinzi kuza amasangahe saa ni cyo tumutamubwiye umugore kugira oya narinzi ko nza kubimubwira ariko we waciye wihuta cyane wakoresheje umwanya ya topic yo kwihuta umeze neza ariko umwaka watangiye mbwira abantu ati umwaka wo kwihuta kabisa wabikoresheje wihuse ariko turashima Imana ndabibona nizeye ko faruta mubonye niwanyakiriye hanze yagiye muri kamera fastasha niwe twatanguye kubona rweza mpungu uraza kutubwira ibanga ukoresha mu ndwi zibiri gusa kabaseye kujya oya reka ivyo bintu ibanga nirisanzwe ni bon nta mabanga ntayo uri gutangiye kuza kwakira abashitsi aha tubwire urugo ibaze vrema urugo rw'abageni vrema n'ukuri kw'Imana guys urugo rwanje ni rwasambuka African TV oya ahubwo oya vrema n'ukuri kw'Imana oya nari nakibike kugira ngo nze kumubwira après urumva bo waciye wihuta cyo dusange hera bibi haragemuze herega niho yaravye ko nza kubikubwira yari kubabikira n'icayi African TV basi nguyu ni farawa tubane neza murasa neza ingene nambara agashapo k'injyankuge kubera yuko ni atari ubuzima ni injyankuge yego kweri farawa tubane neza amahoro cyane rero urasa neza ariko nukuri vrema nukuri reka ndabivuga umugabo ari hari ngo si byiza gutapa umugore w'abandi umugabo atari hari ikazari hari ikazanda ndabivuga ari hari bavyumve yego kweri waisizino ubuzima ni njyankuge abakunzi ba Mr. Tubane neza muri commentaire tubabone imitima muri commentaire hamakandi mutubwire urwo rushashe mu biharage ubuzima ntibukiri njyankuryemo nakwambiki kanambiki mikrofone uyu basi yego amahorero hanyuma rero ngo ubuzima bworeka kuba injyankuge bigenze gute twebwe kanje wakicayeho kandi ariko gatuma abafananje bamenya rega ariko nihindura Umugore ugasanga n'uburozi. hari igihe nja muri ville nkahura n'umurakandaba ngo niwe canke nkahura bariko baraharira babuze amahoro kubera iki baba babonye nta cravate iri donc kubera ko bakumenyere muri bakaca basigara barabazanye niwe abandi siwe ukumva bariko baraharira yatasha muhungu Jondama yaragufasha kubera baratora ibarage mu rugo Ese gufashanya nyine uyu yashakije Jondama niko ariko yuso umukozi n'umufasha okenda mufasha ariko none aho hambere tuzi basokuru bacu taha muhira avuga ati wahishije byagenze gute
sanze n'umuntu tumurenze ko mashibuka kabanza gakara unyibukije akantu na postinze jo kuri Facebook yanje mbaza abafana ndababwira ati none mw'abantu mwe ni mungize ukuri bigenda gute canke bisaba igihe kingana gute kugira ngo umugore utangure kumwereka ko tangure kuyikarisha nk'umuntu w'umugabo mu rugo imitaho ashavuye kumanura abafana bamaye no shavura umugore barayotera yomoka yoshavura kandi umugore atamushavuza urabona ibintu bidushavuza no yanjye sishavuzanya ariko wewe nusavuzanya kashari simena amabanga oya turayacamwo humura turayacamwo yes ni couple nziza cyane gose abona neza ko abantu basa neza cyane ni couple twamenye mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa abakunzi batubane neza nabizi namwe guvuma byabaye surprise ati sha naka avance karimu ariko benshi mwaravyihore sinzi nimba ari kumutinya tubane neza nimba ari kubera iki baratinye kubivuga kuko biratangaje kubona abantu bategura mariage mu kwezi kumwe tubane neza mwana igihe ngana gute n'uyu ndashaka tutangure n'urugendo rwanyu hagati yawe haya twakundanye ryari navyo nibuka twarakundanye ho canke saje gute uziko nanje ntigira ndavyibuka twavyisanzemo javre bakoreje umwanya kwa kundi umuntu aba ari umugenzi uyayi uyu fara wanje rero watubane neza no bivuga gute gabasha okay nari umugenzi cyane wa mama wiwe yari umugenzi mama wiwe asharambwira ati rero ndafise umwana yitonda bitewe n'ukuntu wowe witonda mva sharamu umuntu yago hipasi mama wawe niwe hasi yavuye kwa mabukwe habukwe kwirera umwana ambwira ati je ndavye ukuntu wimereye uyu mwana ni sawa kabisa mwoja ariko none umwana mwiza nk'uyu nanje ngize ntuze ya consultation nza gusanga kabisa ni OG suzumye mabukwe ntiyampangitse malheureusement imana imwakira hari haruhutse imana imwakire kabisa mabukwe yarankoreye umuti kandi yubaye ko yagusigiye epfa cyane yego yes ndize kumavuge rero ati reka ndabivuge ari hari sinze kuvuga vyinshi atari hari muri komate muraza kutubwira nukuri pe murabona neza yuko ari couple nziza isa neza uguregeje kubaraba umengo baranavukana donc umuntu abaravye neza ukwibaza ko muvukana bivanye n'ingene musa nta commentaire nguma mbona kuntu zya kuri Facebook ngo none ko musa nkiraba nukuri je nanje mpurandava tshaba abantu bugira ndisukumpangika bababona dusa kweli yego vraiment yes muri commentaire rero mutubwire nukuri tubane neza ntako atakubise squata pe ara batubane neza fara yambu rero meze neza urugo rwagushitse ntarushitsemo rero cyane no gwagushitsemo urubarage batoye ni duke none hari abashitsi ariko kwa none ibi ntibibakwira nje nabiragenge ntabirabere ujya aha muhungu urugo ni hatari bifise amabanga menshi akantu umufana kandi kahantu muri commentaire ntabiharagagira gute ntabiharagajya ibi gisabira za kubakwira ni wahitamwe rero kurongoroza nzaze muvugane neze kwijana n'ibiharage kandi rero munzu nta bindi harage biribwa atari bya John iwanyi bya John murabika mwe ubiheruka cyari vreo utabeshe niba muri commentaire mutubwiye nigero ibiharage ahangerageza nkaguru twa John kugira ndabe ko yoga ibiharage ariko fara vraiment nibiharage je sinzi yes ni couple rero nziza kandi isa neza cyane gusa ko d'abord ndaza kubanza guhera mu kazi musanze mukora ivyo abantu bamenyeye ko cyane gose urugendo warutanguye gute cyaje gute kwanza urugendo rwa industry y'ivyo nkora content creation urugendo ko ari rurerure kandi aravuge ko amaze kwivuga cyane kandi abivuge mu mwanya muto ni kuvuga natanguye ibi bintu 2014 was video editor yes nari mu video ariko ico gihe nakora video editing no gushooting abakora amafilme no ku directing abakora amafilme ariko kujya kuntu nyene ugenda urabikora cyane ukabona kuko iri mu director uri directing abakina filme ubu ufise igicapo c'ivyo ushaka ko baguha and then iyo batabiguhaye nyene ubibona ko batabishikanye uko bishaka me aprenza kwa none ibintu nabwiye abantu babikora uko je sino bikora haje so ndi testing mu myaka ya kera ndabigerageza mbona birakunze tangiye gukina video yitwa Katamobwa kera nayikoranye n'umujama wanje bita Lewis Kefa
yahoze muri Faraja Group. Muri Faraja. Niyo twatangiye gukorana aka video kitwa Katamobwa. So ndagakora mbona wow bwa ndi naje no bikora. And then ndatangura nyine kuza ndabikora. Niyo vyaje hama mu nyuma ariko kwako nabikora naciye no organize team. Bica biba ngombwa yuko sinzi ko abantu baje kumenya nsa nkaho nikina naje nyene niyo ngerageje gushiramwe abandi bantu basanga ari ku matelefoni kiniki. Ariko before it was a team para abantu benshi ariko wasanga du prepare tournage wasanga bamwe bafatiriwe andi basivye abandi ugasanga rero abantu ko tutavyumva kimwe biragoye kugira ngo tubandanya n'urugendo niho naciye ko jewe kuva kera nakunda kuja nyene hanze kugira utuntu menye canke kuyiga utuntu twinshi igero kiragera ndaje kandi hanze ndiga ibijanye na cinematography muri rusange muri cinematography niho twize vya content creation twiga donc film making muri rusange nza gusanga rero mu Burundi nta mafilme dukora ama theatre kandi uko nunize filme nza gusanga nanje nta bushobozi bwo gukina filme nogira gute noronka cyangwa ati none mu byo nize qu'est-ce que je peux créer kandi yumvira nza gusanga kako twari twavyize mu buryo bwiyaguye twarabaza ati none okay je ndi muri industry ya filme ni gute no kina filme kandi ndi umwe donc support z'abandi bantu bisaba kubahemba bisaba kugira gute umwanya wabo biragoye ni gute canja rero muri industry iyo camhitamwe jewe kuza ndakora utuntu ze du content two gutanga ama message ariko ndabitange muri faso iri somehow funny itwengeje kugira ngo tangure kuza birashikiranye n'abantu benshi mbanze nubake imbuga zanje canke izina muri rusange ariko ivyo before sinavyiyumvira ko vyoshoboka kwera yuko nibaza ko filme canke kuja kuri kamera bisaba ko tuba abantu benshi kineke ariko maze kuyiga ndamenya ko ushobora kwiyubaka kandi uri wenyene bigashoboka ni juste creativité yego ndabikora birakunda nuko vyaje hama nisanga no munsi ndi tubane neza yego hama cyo twumva ngo fara watubane neza ni gute vyakunze kumwimplika mu bikorwa byawe biragoye ko umukobwa canke umukunzi wawe umushira mu bikorwa vyawe benshi baba bayibegeza inyuma ntuze kunzira ko iteragiye kuri tele mu hakorera ibindi bintu bana mwebwe Fara rero fara bijya twatangiye gukorana tutarakundana sivyo twarakundanye oya iyo video ya mbere twari bwakundana ya video hari video nakoze by the way hari video ya mbere nakoze nikoreye urunuguru dipe ndiko ndagenda mu mukobwa umuntu acara telefone bati allo acambwe ati namba rinda ndashaka bambwiye gute hajya ngo ndashaka ndungikira 10,000 ngaho nanje nikorera urugunguru rungana uko ndiko ndapamba ndanatenda mukupira rero niyo video ya mbere nakoze humvikana mwijwi giwe gusa abantu ntibari bwamenye ko ari we ariko igege ntago twari bwakundana oya twari dukundana oya toka ntitwa bwakundana kijagiye kumenga nari umurakare cyane ibintu byo bari muri licendire yagiye kumenga kundana sivyo narindi urumva so nuko rero iyo video rero nakoranye nawe ya mbere ni nayo video ya mbere ahubwo yaciba viral kuri page yanje ya Facebook no kuri TikTok yanje video kiragenda cyane video ya mbere nakoze nari sazo hari izindi narakoze ndi jenyine ariko iyo niyo video yacigenda cyane ntabati wow bya bintu bwabo ndi birashobora gukunda cyangwa nyine ntanga izindi mugabo kenshi nakoresha amajwi yiwe gusa kuri telefone cyane kuri telefone abantu bakamubaza none fara ninde turashaka kubona fara ibintu nk'ibyo ariko nkaguma ndamukoresha cyane mu majwi gusa ya nuko yego yes n'ubu buzima bw'injyankurye cyagenze gutega mu ngo ufata ingingo yo kubaka amuduhenda ubuzima n'injyanko y'ubuzima n'injyanko abamwe bakama bihebuye bavuga ati shano kuri vama n'injyanko ariko acu duhende cyo twabona mariage nziza bawe d'abord mu myiteguro kubona amasanamu ingene bakavuga ati abantu byapfure shaya araduhenda wamuhunga araduhenda wa ubuzima sinjyanko ubuzima sinjyanko ego kweri even some of the comment section narazibona muri commentaire ngo wamuduhenda ngo ubuzima n'injyanko ugiye cyangwa kumva hagaze neza ariko ubuzima bujya n'injyanko ugerega bushobora kutaba injyanko uje like muri bimwe
bukaba injyankuge mu bindi iyo ni juste terme nakoresheje mu kugira mu kugira gusa abantu benshi baze bayisangemo ariko yaba umuntu afise icyo afise yaba udafise ubuzima buba ari injyankuge Fara aba bantu bari muri entertainment benshi bivugwa ko bafise ingeso mbi cyane cyane vyarakore gufata inyungu yo gukundana tubane neza umubona gute d'abord mu ntango uvugisha ukuri ngo handika asha no handika jewe nakundana na Mr. Tubane neza nazi yuko akini ibintu nakundanye niyo mpamvu twambwiye iyo video twayikinye dukundana je nari ndamuzi nk'umupasiteri karabaye uri muzi nk'umupasiteri nari ndamuzi kwanza umunsi akore video nacevuga ati yarazi ngo ni pastor cyasanga n'umupagani ndabaye ama video cyasanga ni menshi avuga ati mana we uyu ni wowe cyangwa ni mutoyi wawe cyangwa muravukana gusa nakubwiye ko ari mutoyi wanje oya sinakubwiye ko ari jewe to kandi nabona yuko najya ama video akora ariko uravuga ubutumwa munsi wari kumpagika gute ndabyisangamwe rero uko ako mu ntango wari uzi ngo umupasiteri uvuga ati uwamwemera uzi ko ari pasiteri nari nzi nyine umuntu aca bugufi w'umupasiteri none sinishyira sindi umwana mwiza yakora ko ari umwana ndi umwana mwiza ko wivugira oya nyene si umwana mubi gusa sinaratunguwe sinari nzi yuko akina ibyo bintu yes gufata ingingo iri kubana nawe abantu bamura bagerageje kumuraba parents wo kwibaza nta buryo afise benshi urugo baronka amafaranga ona ati zifoke c'est inkumi z'iki gihe nabizi maze bisi bicicikana ni abakobwa bakunda ivyiza no kuboneka yuko abakobwa bakunda ivyiza uragashigikiye ako kana sha musanze abahungu kwanza bwa mbere imbere yuko baja muri bino bintu burya ni injyankuge nkuko nama ndabivuga wowe ube tayari kwanza kwemeranya navyo kari injyankuge kuko ni decision zidafata bose nubwo tuzifata muga ni decision zidafata bose na warabizi ndabivuga ibyo rungirira ega nje sinitinya n'amakosa nje bo ni nishaje kuvuga ko atari ni decision zidafata abantu bose kubera yuko donc bwa mbere ziba ari responsabilité ubugiyemo ubu ndavyuka nkuzana amahera ndashobora kuza can you imagine ndashobora kuza nkambwa ati shashero no musi nateye swata uno musi ni swata kabisa nta cabonetse nta na kimwe acuja kuryama mu gitondo bavye kugira ugende ngo none kutasigiye amahera sheri ejo nakubwiye ko nateye swata none ayo mafaranga nayakuye mu ndoto narenda rota narenda kinda jewe ndumukinzi biba bicanganya ariko gusa kubera ko ari responsabilité nk'umuntu w'umugabo nk'abantu b'abagabo ndibaza Franike n'umugabo Franike n'umuntu w'umugabo aha tuvugana indimi twumvana cyane wocu ntabwo utabitahura n'inuru ngaho inyuma ya kamera aho rero ashaka kumenya ivyari wapi ahanya bicanga biserukira ino so ya mana nyene bavuga ati ni imana y'abagabo ukaca usanga nyene yabikoze bikaguma bigenda neza ariko hari ukuntu rero basaba amahera umuntu wamubwiye hata amahera ufise ako fenomeno je sindagatahura n'ubu mu gitondo agaca gusaba amahera none mwijoro baba barakinda afite abadamu baratwizereramo cyane ariko rero bafise impamvu nibaza ko aba yasenze maybe Imana ikamushami yo confidence ko umugabo yaronse ngira ngo yego vraiment Fara nk'umukobwa mwiza mu gisagara zaboneka yuko biri kuja muri V8 umutipe azaho gutora muhira muri Mercedes mukagenda gusohokera ahantu hasa neza Kiridi Garden mushobora gufata vacances mukaja Maldives canke Zanzibar canke Dubai kwifatanya tubane neza vyarakoroye gufata ingingo ndicyo tumwe mvuga gufata ingingo yo kubaka Nzi yuko nkunda kandi azongera byose shaka ko arankunda ntabyo ndage nta kibazo afise kuba nkunda uzobigira okay kizina ndakubwiye ako kantu rero ako cyacize wow vya vremwe gabashiri banyu n'abantu n'abagore banyu barabwira iryo jambo barabizerera mwo kwere mwege barabizira mwo kwere nkuko uyu yes cash gufata ingingo yo kubaka begoye cyane gose kandi uri imfukira no w'Rwanda no munyarwanda kazi imfukira nimvuki ariko urabona ko ari imvukira n'umunyamuji muri make umunyamuji byo n'umumanuka w'Kigali
tuzagusubiza Kigali wanyu oya uri umurundi bunya yuzuye pepe cyane gose kuko umaze kubana n'umuntu ngaha anyi babihetse bwera igihugu wabwuzuje na kwijana ariko kandi rero acingaho hanze cyamana kano kantu y'amakenga nabonye impuzu zanikiye z'umwana umubebe iboneka yuko ari hagati y'amezi kuva ku busa gushika nko kumezi nk'indugwi none ababebe ngaba hari ni benshi muri iyi nzu muri iyi nzu arabebe hanze none mu rupangi wanye gaje aha hariho ntuzeya hariho umumama bangasanzwe afite umubebe ariko kuba atari babizi natwe go dusanzwe dufite umubebe twantwari Liam Advec this is ibaze ko wahora postinga kuri papa ntare rigiye wibweze kuri posting kandi nahora ndabishira no kuri ntuzeya gusaba bibazi murafite umwana aba comedian hari kuntu abantu batatwizera iyo ura posting bakibaza ngo ni black serious murafite umwana nigiye avuka ni wa posting ifoto muteruye kuri Facebook ariko navyo bintu bemeye oya bo vyemera gute kandi ame comedian abayibaza ati hari kimiteto none mwagize mariage kubera harimo imbanyi cyangwa umwana cavuza kuvuka mu nyavyanye none ijya pasitori rero wango nakubaze ijya kanzu nayo nambaye kuri mariage ni umuntu yo kwambara sinda ijya kanzu sha none iyo ndayo civuka ubunyene kandi gusa umwana we dusanzwe tumufitse afise amezi 5 shaha murahisha serious muri komate ya mutubwire mware mubitse hariho ukuntu murambona utunuzeya abantu kuri ntuzeya kuri ku ma social media yanje cyangwa platforms yanje nigihe nabajijeje kijya kibaza ati none kugira ntangure kwikarisha nk'umuntu ubwabo vyogenda gute bambwiye ati ngo ivyo nturinda kubisaba ngo rindira mubanze muronka kana mubanze mubane neza tugire gute nanje cyane ibuka yuko umwana twamuronse kera responsibility z'umuntu mu papa nsanzwe ndazifise kuva kera navuga ati aba ntibazi twebwe nivo twe tuba tugeze ku umwana sanzwe bo ntibababizi of course babibaza ngo ni vya bindi nyene ariko umwana dusanzwe tumufise none fara muntu wabona mu ishusho ya pasitori byagenze gute none ngo ibaza mu pasiteri ateri atarubaka ko kantu saza ukumbona mu pasiteri ariko ndi mu pasiteri sivyo ndiwe vrem abizi cyangishuri raduga none nakubaze rega ubu pasiteri kuba umu pasiteri su kuvuga ngo ntuba wemerewe none sinemerewe kuvyara je peux être un pasteur kandi nkavyara kuvyara yego kuvyara nivyo uravye wari uvyemere ariko an advance bo bica bivana rero nico umuntu wese ku giti ciwe bayaravuganye n'Imana kubera ko kubera ko ubupasiteri bwanje ntago buhagaze ku myemerere y'abakristu nyene James kwemera kwanje attention kwemera kwanje kandi ntawo kunkurako azurongaze gusa naragutereranye mama no nitwagumye twibanira neza ufisinda we enjoyed kandi nta numwigeza bimenya yaba byaraciye mwibaza ibintu bigiye biciye mwibaza abantu barabimenya nukuri bibaza kumutera ibintu byo kuza kumunera kavuye uramurongora ko muvuga unkoni urumva ibintu nk'ivyo none ntivyagenze neza famiye ntiyantahuye none gashaho famiye yiwe irinze ntahura papa wakantahura ninde wundi yoza avuga ngo urumva ngo je ndavyanse ntawe kuko yabanti uwamuteye inda umupasiteri kandi bakundana n'umwana ko bari bahatse bazi ko ndi umwana mwiza hose ahubwo bavuga ko yari wanyize uburara kubiri kuko barabizi nabo iwabo ko yitonda niyo mpamvu nyene ariko sinobi konseya abajene bandi maybe kubera yuko urabona tubaye mu isi hariho ibintu byinshi bitandukanye tubaye mu isi hariho ibintu byinshi bitandukanye ugasanga urakundana n'umuntu bo nawe umutima we wibereye ahandi ntimuri kumwe rero kumenya ko ujya muntu ari kuri wewe exactly nivyo biba bigoye ariko twibengera ngo imitima yacu cyane niyo yakominikana kurusha ibikorwa kuko ibigaragara byo asanzwe abizi muzo musanzwe je ndakara ntago ndi romantique yabe na gato cyo asanzwe akizi asanzwe abizi rero byari kugorana ko yizera yuko maybe yo twarinda
no gira two like kwisanga mu caha tuvugisha kwisanga mu caha kandi twe tumeze neza n'Imana pasitori kuvyara si icaha kuvyara kuvyahara imbere kuvyara bahayemo iyindi acte bahayemo ikindi gikorwa cyo gusambana iyo ndamba kwera ake jambo raremereye gusambana oya mukundana mwavyumvikanye no gusambana buryo mwavyumvikanye bantezagira bumvikanye twebwe rero twari dufite umurongo wacu ngendegwako kandi uwo murongo ngendegwako wari wiwanje jewe nawe gusa musangiye muri babiri bonyine nubwo abandi bose batari kuwutahura azulongas jewe nawe gusa iyo nzira tuyitahura niyo mpamvu twari dufite droit yo gukora uko yo kubijana uko twe dushaka rero niyo mpamvu ntovuga ngo umva naragiye hanze y'ubupaseri toujours ndi umupaseri paske je na mafame tubanye neza kandi n'umwana wacu ameze neza so wari kuvuga ati pasteur yaba naramutaye n'umwana namuta donc ni waramutereranye mu bihe bigoye ariko umwana wanje vraiment abayeho neza uramubonye umenya yuko uyu mwana vraiment nakwishimara ko kwishima rero ko namuye ndacubona ko umwana ndaza kumukwereka behind camera hama abafana bacu nabo tuzomubereka namuravye muri make n'ijisho ryonyene nakwereka ko vraiment abayeho tuna kari icana vraiment uradoshe tuna kari icana vraiment gifite sante nta bibazo by'ubuzima cyahuye navyo yes ego nuko yes turi mu gihe abajone benshi bagora gufata ingo yo kubaka turi mu gihe abantu benshi batinya ivyingo turi mu gihe abenshi bafite uburiro bwinshi bw'ingo zananiye bw'abantu ingo zabananiye vyoroshe kugira ngo ushobore gufata iyo ngingo nigisha tumye wumva ko ko biri kose ndashobora gufata ingingo canke ari kubera ko wamaze kumutera inda cyangwa wamaze no kuvyara bavuga ati reka ntaco mfe kumutwara nta kundi akaba karabaye oya twebwe suko ahubwo twebwe urugo twagwiyumvisemwo before tugikundana kubera yuko yaba je nta kintu mu buzima nokora kitandimwe oya kweri nico guforsa ntikibaho kandi yaba nari kuvuga ngo juste ngo umutere ndahama ngo uce umutwara kubera ko wamuteye inda canke kubera ko byagenze kuje none inda yaragiye mu nda irakura irindira avuka harahera amezi 5 inda yaravutse ukaca umutwara maybe haheze amezi 5 nari mfise droit yo kwivumbura mu nyuma yaba nari ndi umwescro nari kuvuga ati no none ntabayeho neza umwana sida mukurikirana singira byose sinkora buri kimwe kinda ndondera ko nigiki yaba ntari mfise umutima w'urukundo kuriwe ariko nawe ati no kamemese mafame reka nkore uko bishoboka kose nyine twibanire nyine tubandanye tubana yego turaza guhera ku karuriro k'ingombi nyinshi zihari abantu benshi bakunda kuvuga ngira ngo nawe mu bagenzi bawe kumbure bamumva bavuga bati reka mu bishobora gute ibintu biragoye ntivyagutera ubwoba kumva ingombi hanze ukumva ko hano rije bizogenda gute oya uyu farajewe impamvu bitantera kwiyumvira ivyo vy'ingombi hanze aranyorohera like kumanaginga nterambwirana umuhungu wese resha umukobwa ushobora kumanaga apana wewe nukuri apana kureshana n'umukobwa mubwira A akakubwira B wamubwira B akakubwira C uwo usanga ibintu bitariko biramacingana neza bana n'umukobwa ushobora donc niba umukobwa mukundana udagishoboye kumumanaga cyaho vraiment ducuvuga ati ino nzira ndimwe reka ndabe ndondera iyindi rero kuri fara wanje je ntivyangoye cyane uretse akunda amahera cyane ako gusa mugabo narakihanganye ko ndayamwimye ntashavura ko adakunda amahera none kuri kwimana banka kubivuga ariko nta numwe atayakuye fara barabikubwira niyo urayanga ndayanga niyo mpamvu mwanda yagu aje tugagaruke ko ntaco wa mukobwa akunda amahera wa mukobwa akunda ivyiza wa mukobwa asa neza yarakwiriye kuba yibere Maldives n'ahandi hose kugira shwa y'umuhungu nkatubane neza wo mwikoti rimwe muko bafarako nawe ikoti rimwe mavingi ya yindi nyene karavati ya yindi nyene sometimes arya bananikira tugisa nabi cyangwa kimeze nabi farawe amahitamo yaje gute nigisha tubimva ko umuhitamo umutima ne wanteye nyene wumva yuko no mukunda sinjeho mugabo tugeze mu percentage jewe nawe ninde yakunze undi cyane hajya tubirara ni wankunze cyane 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 nije nagukunze cyane se wandishije nawe
nje nawe ukunze cyane rero karo wamurehe oyaye twese nye twarakunda oya hari umwe bakunda uwundi gusumba ako kantu gaha agaciro ninde wo biravye ni ubiravye yewe ndagukunda cyane ve maravyemeye nawe muri make ntumukunda gose gusumba we oyaye so twese turakundana ariko nuko abi oya arabizi ko ndamurusha kumukunda kubera yuko ndamwitangira mu bintu byinshi oya suko nawe ndakwitangira amabuja nakwereka keya ibaze kuva dukundana we nturanansohokana ushaka byose ndabivugire ngaha nturanansohokana kuva we nta kabenzi urangurira abagabo ntibashima byumve sinzo gusubira kukugurira wakanguriye ryari ibaze rimwe mu myaka tumaranye ariko ntaco ryarabaye ari umukobwa bafise n'umuri na wa munsi kuri anniversaire ya Steve sinakuguriye brochette tange kunyibutse mwayibonye mwabahungu umukobwa gukoreye akantu akanukohera imyaka 10 yandika ahantu aca kandika oya avara kuzura vuba oya nashaka gusaba abantu babone yuko uyu mukobwa gukoreye akantu aca yandika rero nimurondera amahera mwabahungu kuko nimwishinga ngo byo abakobwa baba bizobarangira babambiza amakanzu none wa muhungu yari muri legend yari umusirikare umuroberi w'indani hari indani cyagenze gutagira urukundo bwishi gusoma umukobwa cyane nuko wangu dusaba gukunda oya jewe sindi umuroberi like mu bijanye gukunda ndafise umutima ukunda ariko mbafise amategeko sinshaka bya bintu byo guteta byo kwidekesha birebo oya bijanye urukeneye kiya oya kubebeza iyo siyo ndi arabizi byo nta mpano ndabifisemo byo kubembereza avre nta kiya nta ndiko ndabimwigisha zovye je ndamwerekera urukundo mu bikorwa n'amajambo umuhungu abakinyi ambwiye ati bya majambo ntavyonze ambwiye n'amajambo meri majambo ntavyonze mpfa kumva gusa ariko aridoga nk'akantu ati sheri niki nuku okay chandaka muzanira ako kantu vuba kugira ngo wabibonera mu rukundo in actions kubatari babize rero ko dufise umwana wamwumvise akajwi hari ndamwumvise n'use ariko aragira ngo nce ndavyemera kanya farasha agenda n'umuhungu n'umukobwa umuhungu bamwita Ntwari Liam Advik Ntwari Liam Advik wow izina ryiza cyane Pastor Ntwari kuba bishoboye ko n'umupasiteri aboneka ntazobe nkawe ntaze pasiteri nkase yabaye se nka twamubonye abaye pasiteri nka se wiwe ni sawa cyane ko se wiwe sinakubereye umwizigirwa ariko ntashobora umwizigirwa ariko guhonja none si ivyanje guhonja bitari gwawe n'ivyo ari bwabe gwawe hajya anya n'ivyo ari bwabe gwawe papa gute hajya n'ivyo ari gwawe abemeye ko ari ivyanje ninde wundi wo kubipinga erega burya gukunda urukundo ubwa mbere y'amasezerano abera muri abantu babiri rero twogira bijya byose tukaja gusezerana tukaja kwiyemeza kuri commune ariko muri twebwe babiri bitubakitse tujuru birapfa rero je nizera urukundo rw'abantu babiri bwabo ku giti cyabo hatarajamwe bijya bindi byose ajya amaseremoni yandi yose ariko bo babiri ku giti cyabo bavyumvise kumwe bikaba approved mu mitima yabo bose ubwo rukundo rurakomera nigo rukundo nizera ariko nandega no mwishengero oya kuzimana hezagire oya je nubwo batomezagira mu rusengero Imana ibisanzwe yarampezagi je nakubwiye ko kwizera kwanje sinizerera muri ivyo bintu mva ngo mu rusengero baguhezagire oya ivyo bintu ntavyo nizera ngo twagiye muri commune ngo musinye bijya byose nimfa gusa sinyatire barasinyura bijya ni symbol nuru wavyumvise nuru ya byose nimfa muramukurira amajambo rero hari umuntu araho bakunda gudireza amajambo mama ngo ntaragizagira oya bijya byose nibaze bagushire kuri pressure nibaze bamushire kuri nibaze bamushire kuri pressure uwo muntu kuri pressure uwo muntu uwo mugenzi wa Nuru ari murago uwo mugenzi wa Nuru nibaze bamushire kuri pressure nibaze baragushira kuri pressure bakureke parce que ntuze invitation ya mbere canke ukwemezwa kwa mbere nuko abantu babiri mu mitima yabo mariage ya mbere ibera mu mitima y'abantu babiri idahereye aho nibikurikira byose birapfa twama twazibonye zo bagiye gusengera après quelques mois bagatandukana twama twazibonye zagiye gusinya kuri commune après quelques mois bagasinyura twama twabonye byinshi cyane ariko mariage idahereye mu mitima yanyu mwebwe babiri
nibaza ko n'Imana burya hanini ivugana n'imitima y'abantu niyo mpamvu Imana itarabira umuntu outside oya irabira umuntu mu mutima wiwe Imana ikonfirma ico twebwe tuba twapfunditse n'uwo muntu ivyo vy'imihezagiro y'abapasteri bibara amasembole sindavyizereramwo cyane ariko ico nizera cyane jewe nisha Imana ivugana n'umutima wanje n'umutima umufasha wanje est-ce que tuvyumva kumwe si c'est vrai okay cha tujana inzira yacu tutitaye ku bundi bujambo bwose abantu bavuga yeah that's how we do muri commentaire mutubwire iko muvyumva namwe kugira ni tubajaniranye eske namwe niko muvyumva iko muvyumva namwe kubera ko urumva ko umukozi w'Imana ngahara karatu yiringene wewe avyumva n'ingene avyemera canke nivyo vyorohera abantu oya sivyo vyorohera abantu burya nasanze umuntu ntiyihenda decision yo mu mutima wiwe ntishobora kwihenda habe na gato hajya iyo ubonye ibintu vyasambutse ntuze wibaze ngo vyasambutse ujya musi vyasambukiyeko no biba vyahere gusambuka kera rero decision iri mu mutima w'umuntu bwa mbere niyisambura ibintu which means ikiribwina mu muntu nico gifisa agaciro cyane kuruta ikiboneka donc bijya bindi bintu bashizeho nk'amategeko ikiri ndani mu muntu nico kivuga cyane kurusha ico rero kiri ndani kimenywa na jewe nyene cyo kikamenywa nuwo twubakanye ku giti ciye ni naco gikomeye ni naco abantu bakwiye gusengera cyane kuruta ivyo vyose bindi bikurikira ibindi vyose no kunezereza abantu ibindi vyose ni amaseremoni iki bintu nk'ivyo tu ariko ico mpa agaciro jewe ndamukunda fara wanje watubane neza nawe sinzi ka nkunda ariko nawe umutima wiwe urafise ivyo umubwira kuri jewe ngo none ntuzinagira uri sure ngo mutari sure oya imitima burya hajya ni ibiri shobora kuba siwe atari sire ukano karakomeye aya ntuzobone ngo urisiri ngo urakunda umuntu eske we arisiri ka gukunda kuba arisiri ko nkunda rero nawe bimenywa nawe ntibimenywa na jewe as long as je part yanje iri 100% kumukunda kanoni ko yego kabisa yes katwisubira inyuma gatonya rero myaka yahera umwana akura afise ingena ashaka gukura afise ingena ashaka umugabo afise ingena ashaka umugore wegera zo ameze sibtu nk'abantu batuma neza bakeneye ndakuvugira gatonya abakeneye abantu babumvye ukuntu ingide hari byo nigeze gukora bwana bahungu b'umukorongora nta kindi kintu basigaye bitwara rikure singide yego abakobwa nabo nyene bakeneye ibintu bisa neza urugo gwiza wari ufite igicapo cy'urugo rumeze gute wifuza urugo rumeze gute wewe umugabo ari ukeneye n'umugabo ameze gute ivyo bavyita ngo umuntu agira indoto yego oyanje nta ndoto ngira ibije n'ivyo nyene ndabibamo uko nyene vrai urumva iyo hari kuza n'undi akantanga yari kuba guhitana oya umutima kintu prefera ngo shaki ibinshaki kuko umuntu ashobora gushaka ikintu amanika ico nisanzemo ndakibamo uko nyene vrai donc nubige dutegekanya ati je vraiment kwa kuna ubona ba grand sœur canke abandi ba sister bakuze ubona muri quartier ubona baza kubatura n'ibipira bisa neza urava mu batagase ko bavuga ati ajewe vraiment ndakeneye pe Imana yampaye nico nyene kandi acishimira Newe faraje wankundiye ikibasi ako niko je wankundiye okay mu bisanzwe mu bigaragara amaso vy'amaso ba nivyo ibigina mu mutima haba ari ivyo tutazi mugabe mu maso nawe ukunze kubera umunda banda gukunda umva nta wundi mutahe mfise urese urukundo nk'abantu wavuze yuko urwo ni inyanku y'uwo urukundo rwawe ugwerekana mu bikorwa rero nakunze ivyo nyene umunsi ibikorwa byapfuye byaguye down si urukundo rwawe iyo ruri kazoba kanyanyaye akumva ariko nawe urumva nawe nturi fora ariko iyo ukunda umuntu mu bikorwa ibikorwa bisigura amafaranga ushaka kwereka ibikorwa bitarimo amafaranga sivyo none urakeneye akantu runaka nkaca ndagukemurira ikibazo kugira ngo ntugu muhangayika mu vyiyumviro reka naga nivyo ushoboye yakubwiye ntoke yawe ihagaze kuko nta majambo ushoboye braza none okay nta majambo ushoboye niyo nayo mafaranga yizo ampermeta gukora izo keya umunsi yabuze bica bigenda gute oya basi niho hari nguvu zahawe niyo gusa umuntu arashobora kubura ukabona yuko simvuye umuntu yabuze
n'ikindi gihe ubona yuko uyu muntu ntiyabuze ahubwo yanyine niba bitandukanye wowe nawe kutigera wizera ko nabuze mbyutse nje ku mugoroba nkabwira ntayo mu gitondo kacu nsaba amafaranga ntiba wabyizeye ko nabuze niko kutizera ko mba nabuze uno munsi novyizera uno munsi gusa uno munsi gusa kubera ejo arakoresheje cyane ubwani batuzimana nituva mutatuzimanye umvise abagore rero ni munsi yo arakoresheje hose mu bisanzwe ajya kugira umugore w'ubwenge ni sawa sako kandi ubucishije muri sawa cyane yashaka nimuze kugora yibaze abatubwira kiri kare ati bro n'umunsi kwenda byemeye kwere kutamutezeza turi muri weekend ejo mugana akoresheje amera menshi mwana hari yatangiye kunyiganga agorana ariko yarakanura kuva kare yakara twumva arimo muri make nk'ubu nyaraje uva mutse ahura yatangiye kunyiganga okay kubwiyo yatubwiye ko nta ndoto kabisa yigeze agira harahibereye ibifungu byinshi kubgawe indoto z'umugore wari ufise z'umudamu za Eva wawe yari umukobwa ameze gute yari umukobwa ameze nka Fara watubane neza bane nawe nama munashefata amanuze ya decision kuri we kubera ko abantu tuba twaraciye ku bantu batandukanye ubusaba abantu twokwita uba mwarabigerageje bikanka rero iyo ubonye uwo nabonye ubica birakunda nuko nabonye ko ari wakwije ibisabwa byo nari nkeneye bwitonzi kandi by the way mama we akimbwira ati yamara ndavye kuntu umeze wewe umufasha mwojana n'uyu sinabitahura kubera izo true story rero sinabitahura ko mama we twakunda gufina cyane twarabagenzi rero ayabanga nyene yabino agihari ko yaramaze igujaba ino yabino amwaba mwari musanzwe mu bino ubo yabana nyene na mama wiwe yego yes rero ataritaba Imana niko yakunda kuntera ama blague akanganiriza ambwiye rero je nkabifata ama blague mugabo sinabigira serious kandi nzi ko ari bwanabonane nawe yamukubwira uko nyene umba ufite ko famille ni by'umuryango twaravugana mugabo tutaranabonana mugabo utangiye rero kubonana ntutware gose ngo famille ngo ni iby'umuryango muri make mwatangiye kuvugana na famille oya nyene hari ukuntu nari nsanzwe ndi inshuti yabo ya famille yabo ariko we utaramubona we ntaramubona sanga nzinanye maybe n'abakuru biwe nuko dogo wihangane ntwari wihangane turi muri African TV igana zokibura nko myaka nka 10 iri imbere yazobata ariko ndagorana basi inda umuhoze gusa gatonya bumve bamwumva ekagina yitwaye bamwumve bumve ngenarira bumve sound yego basi ntaduhinde basi umwana yahaze yariye none tuje mu sako gatonya rero we tuvuke nako abantu benshi hari abahungu benshi bavuga ko amazisi y'amafata batwara ngo abagore babi atari beza abandi ngo batwaye abagore bakize kugira ngo gutwara icuki wakoresha niri ati cuki boje mbanza kuraba kwera ko umugore burya ni decision umuntu afata rimwe mu buzima kandi gufata decision y'umuntu muzohorana imyaka yose yambuntwari wabonye kari boga yewe ariko kamatubwiye kwe atumubonye wabonye kari boga oya rega shaka abantu ni babiboca boca banyiba umwana wanjye cyane kuri Fara kuri vraiment ndavyemeye bimuvuga pe kurunga nuko onya ariko ubwo buvyiwe muratubwiye yabukuye ibaze nyuma navyibushye santi kwiye se navyibushe mugabo icana niki ni OG ayo n'amatsiko dusigiye abafana cyangwa abadukurikirana muri African TV comment section baza kutubwira ati turamukeneye baraza kumugusaba yego vraiment yego kabisa abanze basweke ko bamushuhiye kumubona hama tuzoca dukora indi emission yego vraiment mwazavuga muri comment rero jewe bako nari mfise ice gicapo cyuko umuntu mubana ari isura uzoga umuvyuko ubona buri munsi cyayo sura igomba kuba ari sura kabisa wiyumviriye ko nari brother no mbo tureka basi ni sura je niko ndabibona yuma kuba ari umuntu byukuri uvyuko uvuga ati ndashobora kumwihanganira no mu gihe
no mu gihe yagutsitaje umuravye gusa ishavura ikaca rihera iyo sura ugomba kwiyumvira ko neza se gupfa guhitana rero barakwicamu oya Jenny yo shwayi wanje bambwiye according to me niko ndavuga ati according to me yani according to me bo baraza kugira baraza kwihangana ariko according to me nuko jewe ndavyumva rero kuba amashwa yabo bandi burya nubwo uvuga ngo batwara abantu bakuze iki burya usanga hari gihe arizo shwa zabo nabo nyene zibaba babona ati ururumama mvyutse ndarubona ukunyene asha nzoryoherwa nzoba satisfied ukunyene urumva nuko baba yabona ati nizo karite ziwe umuntu wese rero bivana n'icakunda ariko jewe kugira ndabe mbanza kuraba umuntu kabisa n'igihe nzosaza zomfatira akabando ndavye umugore wanje siniyumvire gucitinga ako kana niko ganje umuravye uganda kuyumvira ucuga muri pose uri yaneze nta kibazo uba wifitiye mu buzima avyumvise namwebwe ngahonye muri komate ya muraza gutubwira apana kuzana umugore kubera shwazo kwihuta wagize utangura ibintu byo gucita yo kumucinya donc utigeze uhitamwo ibubagiza kandi Imana iba yaragushiriyeho byose bavuga ati ntiwicagurire yes kandi uko gucitinga rero kaca kica ibintu okay yes eka twibira ibanga rero abantu batarubaka banuru nabandi bose muri komate bari none bose bakora dukurikirana nuru yarigore nk'umuntu nka nuru bro atarigira icyumviro cyo gira ubugenge bo narabe je nani twanza rubatse eko kwe narabe kabisa yo byina je nani nzarubatse ko nkimubona naravye kumaboko nibaza ni kwa kundi nyene umuntu ashaka kwibagirwa impeta cyasanga yayambaye ino mugaherereza ku bantu bagize ino mugaherereza n'abantu bashitse intege wararondeye warabuze nzagusanga niwe yakubise impeta pa basi umudiaspora yiye nari yamarika aratwera nibaze bananze bitwenga kwe ubutumwa bumushikire nturarabe ingene yo bikwa kwa arabe impeta ikure kubacitse intega yambika abantu bagifise ivyizigiro ariko tayiwe vermira duhenda umengera sigarasi yo muhira kumbe shwi je naravye impeta ndumigwa cyane avuga ati okay igihumbi nkubu yasize muhira twibandarize ntaco ubutumwa yabwumvise yes abenshi nico naguma tubibire ibanga abenshi bibaza ko mu rugo ari induru muntu ya mbere zo gutangura kubibona urugo ruragoye ingwara ibintu byinshi muntu ya mbere nicyo kintu gidasanzwe wabonye ku buryo uvuga ati nabaye umugabo kabisa no bitandukanye na bwa busore bwawe experience yo kubana n'umugore niyo bisa nkaho yambanye nkanshasha ariko kandi responsibility zozo zaramyeho kuva kera sha ya muresi yo wa mbere oya umva cyase kuvuga responsibility z'ubuvyeyi nyine umuntu arazihora nari abantu ushobora gufasha hari abantu ushobora kugira ariko biratandukanye ariko ego ndiko ndavuga rero aho byatandukaniye naho kuba naciye ngira gute naciye kubana rero n'umukobwa mu nzi muvyuka mubona iki niki urumva ibintu nk'ivyo nizo byaciye biba nkaho umenga birambanye njyankuge gusa nindi feelings kandi imeze neza itesa urazi kuvyuka ubona shirura nk'icyayi ibintu ntaje narimenyereje kuzayi okay ndashaka tuze mu ijoro rya mbere donc kubuca yari ijoro rimeze gute uyumva gute muri we umva iyo rya mbere uranye n'umugore twebwe rero byari bitandukanye amajoro yacu bugindwi ya mbere tugiheza kugira mariage iheze twaje tuja mu masengesho yo kwisonzesha twamaze indi yose tudafungura wakwamushikanye turi kumwe ko mwisonzesha kujya ni mwisonzesha ibindi byose nyine byose erega nakubwire mu bana n'ubwinjizo ati je suis un pasteur kuri mu nzira yanje donc je hari ukuntu twebwe tuvyumvana nyine je n'umufasha wanje tukabitahura kwacu niyo mpamvu byinshi tuza kukubwira uza gusanga bitandukanye n'ibyo abandi bemera yego donc nashaka kumenya kwa kundi urumva byari bitandukanye wari umusore ntarumenyere kubana donc kuba urana surtout n'umukobwa handi uvyuka ugasanga indi sura mu maso yawe feelings muri wewe wiyumva gute decision zo mu mutima wawe wiyumva kugiye kubaho umuntu ameze gute
byatanguye kubera ko twatanguye twahejeje mariage bukiye bwaho tuja mu bintu by'amasengesho ni sinaye bwabona ibintu byatari uretse gusa kurumva navyuka tugasenga nkamubona two turagira gute natangire gufiringa yuko nubatse kubona aho ndabubaza ati ahanyene byasire ndafise umugore tuvuye mu masengesho ahanyene biri serious ndafise umugore akacambwira ati none nturabitahure uramufise nyene donc niho natangire kugira ama experience kubona ati wow vya bintu ni bon biratese Fara urugo wararubayemwo mu gihe cya mbere mu ndwi ya mbere canke mu minsi ya mbere nije kintu gidasanzwe wabonye gitandukanye abo mwana shani njyanko ugiyemo amutubeshe turabibonye ndibaza no muri kamera ashuga umutero wa naba shani njyanko uje yes Fara mu minsi ya mbere nicyo kintu kidasanzwe wabonye gitandukanye n'ubukumi bwawe hacagiye wari ukiri muhira akuba ubana n'umugabo nihe difference yani kubera responsabilité ziba nyinshi yego yitwararika umugabo umwana yego cyeba byinshi nyine ahubwo benshi baratinya kubaka barabitinya kandi sino bibahanura muze kwanza mujye nyene ubukumi bwanyu jewe ga mukama Fara we muzoce mumenya kugira kuba umve n'ukuri kwimana mister ahangisa abantu gute ngo niko namugati none ku bandi bantu oya n'ukuri ngo abandi bakobwa baratinya kuba ngo ashana ngo n'ukuri kwimana babitinye babanze baryo ubukumi bwabo uranyumviragamo akantu ko kujya ubukumi sasa ngo babanze baryo ubukumi neza urumva baze bagere kuba kugwabo barabajoboroye barabagize amasashi araha ashapanga icyo shatse kuvuga nuko bagire baje mu rugo bazi ivyo bagiye gukora bitahure nimba ari ibintu nyene babona yuko ibi bizohava bituma ncewe nitwara ari ku mugabo neza nyene babikora ubu batararongorwa ivyo shatse kuvuga yes burya hariho intambamyi nyinshi zotuma canke uratahura ingo zisambuka burya ndazumvuka urabatahura none kuko urumva yuko deja iyo utiteguye hari igihe muca musambuka umva ingo zisambuka urabatahura mane kuvuga ko abayihuse cyangwa ugasanga vyagenze nabi hari abantu bagenda mu ngo batazi ivyo bagiye gukora batazi ivyari byo cyangwa ugasanga yarihuse yagiyemo nyene nka kurya bavuga ati kubera abagenzi banje barongoye nyene ko bakoze mu mariage nanje shaka nyene nkora mu mariage nanje banyambarira hari abandi bakobwa nyene murambona bagira basaba abahungu ko barongora mukobonye ko bari bamwisabira ati nshaka tubana hari musaba ukabona arabishuhiye shaka tubane kandi si byiza urugo bisaba nyene ujemwo uzivyugiyemwo tekana hajamwe abantu batekana babaye umudamu impanuro mbwira gatanga impanuro kabisa urumva kabisa ko ibana ari umudamu wo mu rugo pe ari pose wow kuruko bamaze gushika no kuri yes kangaro kwanza nayo mu bijana na content musanzwe mukora wowe sivyo wari urimo uri umukobwa ahuze w'ubwitonzi vyagiye kuzamo gute ko wumva nawe woja muri bijya bintu umugabo asanzwe arimo zarakoroheye zarakoreye gutangura nanje nari hariho team na kinamwo bya comedy tutarahura na Mr. Tubani wari usanzwe ukina burya 2019 yego nari nsetswe ndabikina Tuba ngo hano gato mpensozerere kuri kano kantu Esha ingo kabisa ndagasozerere ko kweri kubera ko urukundo ruraryoha kweri mundwizi iyo ufise umuntu mu bihuza kimwe mu byumvane mu byumva kimwe biraryoha kandi biratesa yego wow hewe bakunda kuvuga ngo ari indirimbo ya Yampano ivuga ngo uzi gukunda ngo umukobwa w'umurundi kazi babigira ibanga ugeze umukuyi wabo nani umunyarwanda kazi kandi bakunda kuvuga ko bahungu b'abarundi afite urukundo rudasanzwe pe warubitse ko bahungu b'abarundi bafite urukundo bakundana n'abakobwa b'abanyarwanda kazi maza kutubwira muri commentaire barabizi ko vraiment bahungu b'abarundi bafite urukundo warubitse naje kubimenya nkundana na Mr. Tubani kuko Burundi wa mbere akundanye nawe
nta zindi keya ugeze uraha nico gituma umutahura nta zindi keya wari niyo mvuga ko aba ex yari afise b'abarundi baratandukanye umurundi n'umunyarwanda baratandukanye mu surtout mu rukundo n'abarabizi cyangwa gusa mugabo aba ex bawe n'aba fake gute none ko nasanze ukiricinjire ukimenyana ariko ni sawa ni vyiza mu bantu bamaguye mu nibanyononeye nibanyononeye ibintu Mana yarakoze ego mister byarakoroheye gukunda umukobwa w'umunyarwanda kazi sha ico kintu warigeze bascyumvira ko ntago vyigeze biba mu ndoto zanje ivyo bintu ariko ufite je naje kumenya ko umunyarwanda kazi twaramaze gukundana ntavyo narinzi muri mako mu mvugo ntibigeze uvyumva ntagiye na kimwe oya kwako yakuriye mu Burundi umva avuga ikirundi yego avuga ikirundi kandi akakivuga neza ariko usanga nyene jewe nitugeze tuganira ku bijanye n'amafamiye ngo tugane inkomoko y'umuntu ibintu nk'ibyo akunze umuntu we nyene kabisa jewe umva nagiye nyene ku muntu direct niyo mpamvu urukundo rwacu ruva ku Mana ruva ku Mana umwana dufashe umushire ngaho gatwara dusozere ukanuka romantike kuko ibintu kabisa ubusirikare bwawe kwero ubwo busirikare kweri sibwo foke yo ba romantike you have to be romantic ashari kajyami ku mwana yo mu naba kabisa naye karajyami kuba bereke basi nitumubona mu maso ba nibaza kumubona ntwari sasa mzee basi nukuri ibintu utakoze pe abasuri mukorere basi n'umunsi mundekarire basi urukundo kurenza uturishaje yagarutse yewe asha yageze sha umwana wawe rero azova gutora abonye ugira ubimbwa donc uhinduke ntube wa mugabo bangira cyako minduru nukuri kwimana yes abakobwa murakunda umuntu ababwira amajambo y'urukundo cyane ntawe udabikunda yes ntawe utabikunda urabizi vya vrai cyaroshe ko umwakira donc ko wakira wa muhungu ata majambo ata message uza gusangamo urutexto wakumbwira ati baby ala bana yamatiyamo tekero vya bindi byose by'ibi Espanyol usanga bashizemo kugira ngo bakumve byose iyo yavuze nyene iyo ashatse kukubwira amajambo ari romantique arayakubwira hamwe utazigera uyibagira ayari niyo mpamvu abivuga gake ariko niyo abivuze cyatuvuga ati amajambo arigeze kuyambwira ubwo muyibuka agira ngo bagusubiramo umuvugira nawe tubira ijambo wibuka tubwira ijambo wibuka yabwiye iri romantique ashaka kwemeza yuko mama ngo ufite amajambo ngoma akomeye ariyo message yigeze kunyandikira ari muri eglise shege nari muhira ndayibuka urazibuka message nimba ari pastor nimba bababwiye ngo mwandikira abantu mukunda twari turi muri church baravuga ati nimwandikira abantu mukunda akamessage noza kubwira byakiri mbo sinavugira ngaha ntuvugira hejuru yego gusa niyo majambo ya nyuma yambwiye ari romantique kandi nakunze nyene warasoma ukumva yuko nyene n'umubiri urasise ukamereza ndijya nyuma rero gerageza basi pe cyane nta majambo mba mfise rero y'ivyo bintu uyasibiye mister nabambeshe nk'ubu kubera yuko ndi mu bintu vya comedy Ubete jewe ndi serious cyane ubuzima bwanje mba ndi seriye gose ku buryo ntaguma ndo nayo majambo ndinze ndayaronka numva ni inspiration ngira ngo ibayavuye somewhere else sinzi niyo yego wabonye waravye nka filme oya nta nama filme burya nkunda kuraba cyane nta romantique araba filme y'abasoda ngo zo kugira y'ama romantique nirabizo zo kurasana inzo filme zanje nikundira rero urumva biba bigoye waragendesheje mwibwirire basi ariko ayiwawe uko nyene ndabimukundira uko nyene urukundo kabisa nta nakuno guturutse urukundo ruraguhindura nyene urashobora kubukunda umuhungu uvuga ati nje nkunda umuhungu ambyama amajambo meza aho gacura n'undi urukundo nyene nugo gwagiye kuri uyo muhungu atayo majambo afise nuko usanga bamukunze uko nyene yes ayiwawe ariko ahora yumva nje ndamubwiye try again basi majambo basi ba romantique basi gatoya
ndiko ndakuraba jewe nahindukiye basi sindakubona oya simba romantique kuba nawe nyene nta ndiko ndavyikuramo kuba nawe nakunda kuba romantique abahungu turakunda abantu bari romantique aho bari romantique oya je singo n'umukobwa ari romantique aha finally biraheze ibi vyikuremwo burundu baravyikuremwo je n'igisoda kwenda mbere yego yansiguriye ama projet iwana rya projet rafisemwo 200,000 ubona gute gusa si vyize rero izo ako kanuni sawa cyane ibintu byo kuba romantique ntibabijyawe zongereza iminsi yo oya reka ntibaze bakubeshe haje iminsi yo kuba uyongerezwa n'ico uba washize mu nda ubuzima n'inyankuge pe yes yari misa tubane neza na Fara wiwe na Fara watubane neza uraneza ko ari couple nziza basa neza cyane gose bajanye ni kirato kimwe ku kindi kabisa nimero ni imwe kabisa simambata yeshwana neza yuko basa neza cyane gose genda kuri platform zabo kuri TikTok Instagram Facebook wandike Mr tubane neza Fara watubane neza hose uraza kubasangaho ugire follow ubakurikirane uraba ama video yabo meza cyane gose harimo inyigisho zidasanzwe cyane gose ijambo rimwe kubakunze bawe ku bantu bagukunda especially kuba kunzi ba African TV bwa mbere mbanje kubashimira kubafasha kanya bakurikirana kino kiganiro cacu kuri turabaramukije kandi turabakunda bwa mbere nkoze interview kuri African TV kandi niyo TV yambe abantu ze abenshi baranyandikiye bashaka ama emission ariko wowe waranyandikiye bate I have to do with this guy bako nabantu benshi banyandikiye mugabo nabona umenga wapi sinabwiyumve musinzi impamvu wanyandikisha ndavyiyumva mu nkemuyera so ndashimiye rero imwemu z'abafana bo kuri African TV zatumye nyine numva ko no tanga emission kuri hano hantu tubaganirize nashimira kandi n'abadukurikira n'abafana banje tubane neza ndabizeza ko vuba cyane mugiye kubona ibikorwa byinshi cyane bitandukanye tugiye gutangura kuza turakorana na Fara watubane neza mwaraye muhujije ivyumviro hamwe ivyumviro biri hamwe bizoza ari ivyumviro bivuna rero mu mukurikirane nawe afise imbuga ziwe yaba yitwa Fara watubane neza nuko ntuze ya Facebook yiwe yimereye yaba za Instagram canke TikTok nuko hama ibindi navyo je mwarankunze mwandanye mudukunda ko nibiri inyuma kabisa ni mwebwe mwabitugezejeko yego Fara turagushimiye cyane ubutse kutwakira nubwo tugiye turafunga tuva ngaha ibiharage navyo ndashiraho arkwabishize ko kera aho tuze kari ko rikiye tuzogaruka kandi mutwakire tuze mudutekere basi gusa uno musi kuba ratariya bimbye ko nzakwakira basi ya prepare ibiharage kugira bitebe ntibutariye okay sawa tuzoza tujye plutôt muteke tuzoteka turi kumwe nta kibazo yes asante sana mzee thank you so much mu rugo wao thank you yes merci beaucoup wose dukurikiranye kuva ku ntaho gusha kumera yari Mr tubane neza na Fara watubane neza gena kuri platform zabo bakurikiranye bakora content nziza zigisha wumva ikirundi uravyumva wumva icongereza urashobora naho nyene kuvyumva bivanye na subtitle biba biriko genda makurikiranye bakora ibikorwa biri professionnel cyane gose asante sana